Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura biyunguruza mu mabisi bavuga ko myinshi mu miduga bagenderamwo iba yarashaje. Uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura amenyesha kimwe muri iyo miduga igendera zima mu nzira. Ya mabisi minashaje n'amabisi usanga imiryango itugarika, usanga barafatishije ku gitambara kugira ngo bafatanye amabuga. Ico gitambara batarakironka kumva yaracagenda bufasha. Biragoye aho ya mabisi nyene usanga niho muragenda yizimije, abantu bakaba oblige kuvamwo bakayisunika. Benshi misigaye mbona banareka kuriha bakavuga ngo turiha dushitse kugira ngo bagire iyo security yuko batariha hama ipfe basubire bariha yani. Abo banyagisagara ca Bujumbura bavuga ko iyo miduga ibatera ingorane. Iyipiye mu nzira mboneka ni kubera abanyagihugu banza bacegura baja hama ikindi naco nuko niyo batanze amahera kenshi nabo basubiza bishe basaba kuriha aba bariyana kuja kabiri umva n'uruhombo runini cane rufatiye ku mahera baba batanze. Nkuko yandanya bivugwa n'abo banyagihugu, igiturire hamwe na kamwana wa mama ngo nivyo bituma izo modoka zitagabanuka muri ico gisagara c'ubutunzi. Imiduga rero igitumye mu ngaho nyine kubera imvo z'ibiturire inzara zosanga aho kuzihagarika bacadaka zimwe n'imiduga y'abategetsi. Ni ukuvuga harageze yuko bindi miduga basubira mu miduga ishaje kugira ngo abantu biyunguruze neza mu mutekano. Twarondeje Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura ariko turamukena.